ni iki umuntu yokora kugira amenye vision yiwe? D'abord ntabwo ari vision yiwe. Yasaze mu mutwe. Holy Mountain TV. Akabazo kamwe cyane tubiri keti umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo a man without a vision lives as if he will never die and dies as if he has never lived. Umuntu atagira iyerekwa abaho nkaho umenga ntazopfa kandi apfa nkaho umenga ntigeze kuba. Ni iki twofasha umuntu kugira ngo amenye vision? Ni iki umuntu yokora kugira amenye vision yiwe? D'abord ntabwo ari vision yiwe, c'est la vision de Dieu ku buzima bwiwe. Nkore par exemple ku byo Claudette yavuze, umuntu yakoze Mercedes, d'abord byatangiye mu byiyumviro byiwe, ngomba gukora imodoka izoyimeze uko. C'était une vision. Hamacaregeranya les ressources n'amatano atandukanye, mugabo byatanguye mu byiyumviro, une vision. Tout ça pour dire yuko twebwe hari umuntu deja afise une vision mu buzima bwacu, et c'est notre créateur who created all things, who knows the end before the beginning. Donc réellement kumenya iyo vision, ce n'est pas seulement kuja chez notre créateur ngo tumubaze, mugabo aussi hari n'ibindi bintu biri un petit peu pratique dushobora gukora. Mbega quels sont les talents Imana yaguhaye? Kuko hari ibintu deja dufise bishobora kudusaba comme un indicateur. Kuko urabona kugira Imana ivuge ngo ngomba kuzoja gukora kiriya kintu, iyi niyo mission yawe, iyi niyo vision, il nous a déjà donné les ressources dukeneye kugira dushobora gukora ico kintu. Imana niyo dusanga tuje gukora ikintu atana ressources iduhaye, ivyo dukeneye arabiduha. Donc on a tous des talents. L'une des choses pratiquement on a shaka kugira ni kuramba mbega nihe talent Imana yampaye, kandi talent yiwe ntabwo ari talent yiwanje. Baba jeune dame batanze abavuma mumbwiye ntambe jewe aha ntabwo ari ivy'iwanje cyane kuririmba c'est ivy'iwanje. Mugabo souvent on a tendance de vouloir copier. Kuri uririmba neza reka naje nje kuririmba kugira ntagare imbere y'abana. Donc réellement ni kuraba en soi. Bien sûr pour la intimité avec notre créateur, mugabo kuraba en soi mbega ni iki Imana yampaye, quel est le talent mfise nizo kubandanya développa, kuko ico c'est un indicateur d'une manière pratique kugira tubone réellement aho ico ashaka ko dukora. Murakoze cyane kiti. Donc mu majambo make ni kuvuga yuko umuntu ahera ku ngabire asanzwe afise muri we akayidevelopa. Hari ibibazo byinshi dukunda kubona mu byerekeye n'amafamiye, amakominote, aho umwana avuga ati ndagomba kwiga, akavuga ati ngomba kwiga iki, wahejeje ishuri akavuga ati ngomba kwiga architecture interne, ngomba kwiga kwandika abantu, umuvyeyi akavuga ati yasaze mu mutwe ko wambaye n'umwe yabikwigishije, mama wawe n'umwe yabikwigishije. Ugaca usanga abana ngeraza kutwishura mu psychologue, ugaca usanga abana ntibagishoboye gukurikirana amaheve y'amatana yabo kuko vyanse ku bavyeyi, kuko wumva umenga ntacyo kimaze, ariko vy'ukuri hari ico kimaze. Akabazo kamwe kanyuma ushobora kunyishura mu munota umwe wonyene kanyuma, keti eske biramaze kugushikira aho wumva mu byo usanga ukora, usanga umuntu azwi muri kino gihugu, urafasha n'abandi mu bindi bihugu, biramaze gushikira ukumva byoba byarigeze gushikira ukumva wo bihera, ukumva ubaye découragé, hari habaye byoba bimaze gushikira naho ukumva iyo envie yo kuvuga uti aha sino bigarukiriza ngaho umuntu twese turahomba. Narigeze guhomba, wambajije ndakubwire nka exemple, narigeze guhomba muri business na jewe candaja ahantu où je me suis posé des questions. Mbega ibintu n'ivy'iwanje, est-ce que narihenze?
kandi ibintu nk'ibyo tujana turahura nabyo si rimwe si kabiri kandi nzobandanya mpure nabyo mugabo turabizi twese d'une manière intellectuelle yuko we have to go back to God imana niyiduhagurutse si mugabo il faut aussi être réaliste hari igihe hajamwo écart entre umwanya ico kintu kibaye n'umwanya tugarura ubwenge ngo tuje kurondera imana hari igihe biba immédiat hari igihe bimara 2 mois 2 ans muri iyo période tukaja mu madépression nivyo niko tugiye twashaka amastress cyangwa ibindi bintu kubera ufite umwanya entre uwo mwanya ico kintu cabaye n'umwanya turonka yo encounter hamwe n'imana ikatwibutsa parfois hacamo umwanya muremure umwanya rero n'ubugoye twese turabicamo et je pense yuko c'est bien d'avoir des gens autour de nous bashobora kubona uri muri ibyo bihe bagafata comment dire bagafata iyo responsabilité yo kudufasha muri ayo maperiode et c'est pour ça yuko c'est bien yo kuja mu maselule kuja no mu église kubera iki abari kugerageza kugabanya uwo mwanya yo écart où tuba turi mu maposition de faiblesse. murakoze cyane. Nimba utaragira like na subscribe kuri page za televiziyo yacu Holy Mountain TV urashobora kubikora kugira ngo ushobore kubandanya ukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi mwarahezageho. Holy Mountain TV.